hanyuma barungikira Yesu abafarisayo n'intore za Herodi ngo bamutegere mu majambo. Bano rero baraza bamubwira bati, mwigisha, turazi yuko uri imvuga kuri utagira nkunzi, nkako nturaba karanga k'abantu, wigisha ariho ukuri kwamye inzira y'Imana. None birakunda canke ntibikunda ko dutorera ikori Sezari? Turitange canke tureke? Ariko we yarazi ububi bwabo, ababwira ati, ni kuki mushaka kunta mu rudubi? Nimunzanire idenariyo ndabe. Barayimuzanira. Hanyuma ababaza ati, iyi shusho n'ubwo rwandiko ni vyande? Bati, ni vya Sezari. Yesu nawe ati, subiza Sezari ivya Sezari, Imana nayo ivyayo. Bano baraheza baramutangarira. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Mu gisomwa ca mbere turabandanya twumva impanuro za Petero mweranda, ingene ubu naho aduhanurana cane cane agira ati, mu kurindira ko yasi shasha n'ijuru rishasha bishika, ngo nimwame muvyiteguriye mu kugerageza gutunganya ubuzima bwanyu, kugira ngo hazogarukira aze asange muri bazima muri we. Iki cyumviro cy'isi shasha n'ijuru rishasha ngo bizoba bivyagiyemwo ubutungane. Uko kubaka iyo si shasha n'ijuru rishasha bihera iwacu. Naha twumva akagira ati, acabandanya akagira ati, ngo nuko rero bakunzi banje, umwanya mukibirindiriye nimushishikare rwose, ngo abasange muri mu mahoro mutagira gahonzi n'amahinyu. Nimwame mumenya yuko ubwiyumanganyi bw'umukama budufasha gushikira urukiza. Ukwiyumanganya kw'Imana kuturindira kugira ngo tuze turitunganya. Urugendo rw'ubuzima bwacu rukamera nko kugenda turitunganya. Nico gituma isi nshasha itazoza gusa nk'ukumenga ni ikintu kije nyene bukwi na bukwi, uriko urayubaka mu gutuma muri wewe ugererwamwo n'ubutungane bw'Imana, ingingo y'Imana. Ariko kandi nivyo vyose dukora kugira ngo dutunganye neza ubuzima bwacu, imigenderanire yacu, ibikorwa dushinzwe vyacu, tukagerageza kugwana kugira ngo tuvyirukanemwo umwijima wose wo birimwo, ngo bitungane, bishobore kuba ibihamagara, bigaha ifatiro iyo si nshasha n'ubutungane bwayo. Hamwe kamenga Petero arashaka kudutumira kuraba ivy'ubuzima bwacu kugira ngo tugume tubitunganya. Na hamwumvise kandi akebura akagira ati, musanzwe mubizi, nimwirinde mwoye gutwagwa n'ubuzimire bw'intabarigwa, ntimuhebe ubwirinzi mwamanye. Umuntu yumvise aya majambo Petero ayabwira abakristo mu gihe ciwe, nuko hari abakristo wasanga barashobora kuba barakiriye ubukristo mu nyuma bakazimira bakabutakaza. Turashobora gutakaza ubukristo. Vyama bibabaje kubona umukristo yatakaje ubukristo bwiwe akazimira. Hariho abazimira bakabita nyene bakaja kure yavyo, n'abandi umenga babizimiriramwo. Abazimiramwo rero baragoye gose, gasanga ibintu tubirimwo mugabo nta mutima wavyo tugifise. Kwama dusaba umukama uwo mutima wo kwitunganya kugira ngo dushobore kuguma tugarukana ubuzima bwacu imbere y'Imana, kugendera imbere y'Imana.
ntivyoroshe kuko ni intambara ya misi yose, ni intambara ya misi yose, mugabo ni intambara nziza yiteka. Umuntu aretse bikarindimurira iyo yumva impengamiro runturuntu n'isi bishize, asanga yazimiye kandi asanga yononye gose ubuzima. Yesu arahandagira ati ngo hahiriwe abashonje n'abanyotewe ubutungane, kuko ngo bazoshira ipfa. Abashonje n'abanyotewe ubutungane. Ubutungane ubwa mbere si ntugira uti ni burya bwo mu masentare, oya, nubwo kumva ko natwe twifuza gusa n'Imana, twifuza kugererwamwo n'ingingo y'Imana, ukagwana n'ivyo vyose bitari mw'ingingo y'Imana kugira bikuvemwo, kugira bive mu vyawe, aho ushikana ubushobozi bwawe ugashima yuko Imana yohagerera n'ubutungane bwayo. Ariko kandi nubwo butungane turondera hagati yacu, ubwo butungane turondera hagati yacu ni nubwo kandi butungane bwo mu masentare. Buriya bwo mu masentare nubwo tubwita ubutungane, reka tubwita ubucamanza, kuko ubutungane n'ubucamanza buba bwaciye igitunganye. Ubucamanza bwose si ubutungane, irigaraho mubwitira batabushaka, bashaka kuguma gusa birira ibiturire, barya abantu bose batagiri aho bavugira. Mugabo bamenye yuko bafise igikorwa gikomeye mu bintu bishobora kuzingamika mbere ineza rusangi, ubukiriro bw'ibihugu n'igihe ubucamanza atabutungane burimo. Abacamanza muri ngaha muvyumve neza, abantu muriko muriga droit, hari uruhara mufise rwo guhamagara ubutungane bw'Imana muri ino si. Ahandi ho muri mu bantu bazokubitwa nyinshi, nukuri kose aho sindabababarira, muri mu bantu bazokubitwa nyinshi, kuko mushobora kuzirika ingingo n'umuzirikanyi mwiza, ugasanga uko mwigenza bituma umurandaranda w'inabi, ico bita une conscience comment dire, une conscience pourrie yinjira mu bantu. Abantu bakabona yuko nta butungane bugishoboka udapfumbatishijwe, utatanze imibindi y'inzoga myinshi, atamuna gishobora guca urubanza neza, n'umwana mutonya yoruca biboneka neza, kubera ko yize imvugo yo guhinyanyura amategeko, agahinyanyurira mu kinyoma. Mugabe cyane abantu bakorera mu bucamanza aho b'abakristu, mugabe cyane, ntimusange mwarazibiye inzira y'isi nshasha, y'igihugu gishasha, y'igihe gishasha. Mu bintu byinshi bizingamitse igihugu cacu harimwo abantu b'abacamanza babifisemo uruhara runini. Ijambo ry'Imana rikatwereka yuko mwateretswe ahantu hakomeye, hari inyungu y'ubwami bw'Imana, hari inyungu rusangi kuri benshi. Hoho ukaba warariye nk'urubanza rw'umupfakazi n'umworo, umenye ko Imana muhagaze hamwe, sindakubesha, murahanganye n'Imana. Uriya anyi waramuponze, agatongo kiwe bararya baratwara, uriya ntafise avugira, ni imfuvyi, ibintu vyiwe barariye baratwara, biro gashaka gusanga byaratwawe n'abajyango biwa ba onkre n'abaki. Ariko bimenye ntivyaheze, biri imbere y'Imana, ngo amarira n'amosozi y'abo bantu ngo atembera ku matama y'Imana. Les larmes d'une veuve coulent sur la joue de Dieu. Hari ijambo ry'Imana rivuga gutyo, nuko ntateguye neza passage, uri shaka araza ndarimubwiye.
ukihenda ukafata ibintu by'inzira karenga atagira nahavugira adafise umuvugira adashobora kuriha umuavoka ngo aze guhinyanyura nawe avuge ugabe nutavyihana sindakubesha iyi si shasha n'ijuru rishasha ntavyo uzobona muzonyurana mugabo mukama kagira ati twese mu migenderanire yacu nitwemere kuguma dutekeye ibihushane muri twebwe urugendo Imana ikidutije uku kwihangana ukuntu imyaka ngo 1000 ari nk'umunsi umwe imbere y'Imana uku kwihangana kw'Imana kudutume dukabura muri twebwe umutima wo kwisukura umutima wo kwihumanura umutima wo kwigaya mukuri umutima wo kugomba yuko uko imyaka yiterera ko ariko ivy'ubuzima bwanje biza biratomoka imbere y'Imana gushika hamwe ku munsi wa nyuma nzopfa ndi musobanuka no kuvuga umuntu ari transparent si ibintu vyizana n'intambara y'ubuzima bwa misi yose nico gituma ku mukristo gusozera umunsi sukuryama nk'impene ararimbura kazunguruka karabati mbega vy'ukuri na ubanyemwo n'Imana mu vyambayemwo mu mutima mu gikobwa ngombwa ntegerezwa akazi ntegerezwa gukora mu migenderanire ndagiraniye n'abandi uyu munsi kugira ngo nturare ahatugaye tugire Kristo umuntu araye atigaye neza atajyamanye ingingo yo kuzindukana n'Imana mu kintu kigororotse abara yantu hatugaye naho yoraza abasirikare bamuraririye uraya hatugaye ntihugaye neza hari ibihengeri ivyo bita ibiporte d'entrée by'ububasha bubi bwose bushobora kukwinjirana kandi bakakugirira nabi kandi murazi yuko umuntu asinziriye abari comme à moitié vivant et à moitié mort murazi ko abantu basinzira bagaca bagirayo harabagira bati babagiye neza batarushe mbwa ntaho uzi ko bataba bagiye nabi kuko bagiye batiteguye dusaba mukama kugira ngo ntihagire umunsi w'ubuzima twopfundikirira ku bintu bibi biraye mu buzima bwacu umunsi ugasanga urapfuye ubusa kuko nivyo bavyatunaniye igihe tubihamagayemo imbabazi z'Imana zikaducyorora bisubira kuba bishasha Imana ikagira iti nka kugibwira ca gisuma gisinzira ubwa nyuma ku musaraba ikibwiye iti uyu munsi urabana nanje mu paradiso agatiro kawe kakaba nko kurarana n'Imana mu paradiso mu nkuru nziza turumvise aba bafarizayo n'intumwa za Herodi baza gutega umutego Yesu bariko baramucaca bariko baramucijya nino barondera aho bomufatira kugira ngo bamurege bamwice kuko ukunge nameze ivyo avuga ntibibajaho kandi nko twabibonye baza mu bandi aha mwese mwazanye no kumviriza Yesu canke ushobora gusanga harimo uri ku mugambi aha bariko baranyumviriza bose banyumviriza ku bwa Yesu tujya mwibutsa Mana we radio ubu ntaho yotsitara ngo tumufate kumenya kuza imbere ya Yesu dufise umutima mwiza umutima w'umuntu ari bien disposé Yesu ngo arababona jewe sishobora kukubona mugabo Yesu arakubona kandi bamwe hari habo Yesu ahora nyereka kabona ingene ivyabo vyisanzaje imbere yanje jewe ntavyo mba nabonye canke wewe nyene akabikwereka mugabo jewe ntabibonye imisi yose uje mu vy'Imana reka kuza umenga uje gutega umutego ahubwo ingo kugira ngo umukama ategura imitego iri mu buzima bwawe
bibaza ko batega umutego Yezu mugabo barawiteze. Tugire Kristo. Ukaba ushaka gutega umutego umuntu mu nabi yo gomba kumugirira nabi, mu bisanzwe niwe wishize amaguru, niwe washize ibiti mu maguru. Uriteze umutego ukomeye gose, uriteze umutego ukomeye gose. Mbere urashaka no gusanga uteze umutego ukamenga umuntu arishwe, yarazimanganye, yaratawe mu gasho, umuryango we n'ivyo we vyose birapfuye nabi. Ariko ntibiheze kuri wa munsi udahera. Mbere no kuri n'imbere y'uriya munsi udahera, muri ubu buzima gahano, muri buno buzima nyene, uzosanga wariteze umutego ugoye, uzosanga wariteze umutego ugoye. Bamuteze umutego wo gucangatiranya ivya politike, ivy'intwaro n'ivy'Imana. Umutego ukomeye gose. Mbega twotanga ikori rya Cesare, wari umutego ukomeye. Yezu avuze ati ni muri tange, ushigikiye abakoroni b'abaromani baje kudutoza amakori. Nturitange, bace baja kumuriga kwa Cesare. Uriya muntu n'umugumutsi ariko arabuza kubaka igihugu. Yezu mu kutegura ubwa mbere arabazi, ariko nahabazi arababaza ati kubera iki mugomba kuntamura udubi. Aya majambo arababaje ingene umutima wa Yezu babaye, ingene Yezu ababara igihe abona turimwo umutima mubi kugomba kugira nabi. Ababwira ati nzanira ifaranga, aranaliza, akahefreshisa, akababaza. Burya mu buryo bwiza bwo gutegura imitego ubazagiza ibibazo umuntu, ariko babanze kumuresha. Mwigisha mwiza, uri mvuga kuri. Nagomba ndababwira abantu bora muzi wanje mumvuga ko amajambo meza, ndabaraba nkabatwenga. Abantu menga n'abacourtisan, kandi uzi wame witondera abo bantu menga baguma gutera amashugwe, atigera guhamagara mu rupfaso no mu rukunda kugira ati aka kantu ndaraba uhinyanyure neza uko. Papa Francisco yagize ati iyo mpuye n'abantu batangura kuntera amashurwe kugira ngo sisange nafashwe mu mutego w'ubwishime, ngo ca ntangura kuzirikana ibicumuro vyanje. Kuko nivyo gushima umuntu mu bintu vyiza yaba yagize ni vyiza, ariko ntubigire nk'uko umenga uri kuramuhuma amaso. Je nibukara hano mwigisha yatwigishije, abanyeshuri baramaze kumenya ingene akunda amakompliment. Kazibona bagiye batangiye kumubwira mbe mwigisha ubwenge nk'ugu wabukuye, ati vraiment urigisha neza, ntuzi ingene ibintu bisigura tukavyumva. Ngo toi tu m'as compris. Kuko ukiyugenda muri interrogation orale canke muri examen orale, wacu usanga umenga yiteguriye kuguha yose naho vyakunaniye, kubera ko mutera amashugo, kubera ko mutera amashugo. Yezu ntafatwa muri ivyo. Tanguye kubona umuntu agutera gusa amashugwe, injira gose uraba umutima uri inyuma yavyo, ntujane nyabahururu. Yezu agaca abaha inyishu y'ukumenya gusobanura, sugutandukanya. Byose bigize ubuzima bumwe bw'abana b'Imana, ariko vyose ntivyitiranywa, sukugira confusion. Il faut bien distinguer. Uyu munsi murabona yuko bimwe mu byo tugwaye muri iki gihugu no gucangatiranya ivy'Imana n'ivy'intwaro. Abategerezwa gukorera intwaro kibaza uti mbega n'abapasitori canke n'abaki, cyangwa ashobora gusanga mbere n'abategerezwa gukorera Imana kibaza uti mbega uko babayeho n'abapolitisien canke n'abantu b'Imana. Bigacangana ku buryo uca usanga rero ikiza gutera ingorane. Umuntu agaca afata iyo afise ivyumviro vyiwe by'intwaro na politike mbere bibangamye, kugira ngo abirenganishe nko mu Barundi uvuze Imana bose baca bakoma amashi bagira ati ujya no muntu w'Imana. Aca zaravyambika insiguro z'ivy'Imana, agaca zararobanura amajambo y'ivy'Imana kugira ngo yerekane yuko umenga ivyo afise by'intwaro na politike ni gudu. Nkuko n'abantu bamwe mu vy'Imana iyo bashaka kurya amafaranga y'abantu bakini vya politike nibiki,
baca batangura kwigisha iby'Imana babihotora babizingazingira mu kuryohera abantu b'intwaro na politiki. bacagira bati bajya abantu nabi wacu. Hageze kubaka isengero, imifuko y'isima uriya muntu muhe, Imana yiwe irumva politike yacu. Ntibashobora kwemera ijambo ry'ubuhanuzi rishobora kubakebura, rishobora kubagorora. Tugire Kristo. Ntihagire umuntu azobahenda. Nta ntwaro n'imwe, nta politike n'imwe ari nyeranda ihejeje. Ishobora kuba ifise ibyiza byayo nk'uko igira amalimite yayo. Nico gituma iguma ikenera umuco w'ijambo ry'Imana kugira ngo iyo politiki canke ibintu by'intwaro ntivyiyugarane gusange biriko birahubisha biniga ubuzima. Yesu akatwereka yuko ukuba umukristo nyawe, kuba umuntu w'umukristo nyawe, urategerezwa kwitabira neza ubuzima bwo mu kibano, ubuzima bw'igihugu cyawe. Hari abantu basigaye basigura amajambo kutariko amajambo y'Imana, ngo Yesu ngo yararishe ngivyo twari duheraniye vyose Imana, agaca yanka gutanga ikori, ngo Yesu yarabindihiye. Ibiki? Amadeni yose yari yugiye kumwishyuza ngo umukama yarayishuye ku musaraba. Amen. Tuzicuye ko amen. Yishuri ideni ry'abandi. Umukristo mwiza aratanga ikori kuko azi neza yuko naritangiye intwaro ubwa mbere, naritangiye naka, aritangiye inyungu rusangi nawe nyene mbere asangizwako. Hari abaca bagira ati none ko baca bayarya bagashira mu mifuko yabo, bareke bazo kwimenyanira na Yesu. Mugabo wewe rangura neza Imana igusaba mu kubaka ubuzima bwaho utuye mu bigororotse. Nivyo intwaro yagutegeka ibintu ubona yuko vyenyuje, bigwanije iteka ry'Imana mu bantu, bigwanye iteka ry'umuntu mu bandi, aho uzogira uti ndubaha Imana nkubaha n'intwaro. Mugabo ico sico. Iteka ry'intwaro nuko igigwa n'abantu bahagaze bazi kubona ikiroranye, igitunganye, bazi kwitangira kubaka ubuzima bw'ibihugu n'intara ngo bushobore kubamwo guhamagara isi nshasha igizwe n'ubutungane bw'Imana. Dusaba mukamaro kugira ngo natwe aho yaduteretse naho utagira uti ndi mu ntwaro bamwe b'imbere, mugabo uri mu buzima bw'abandi bose. Ubuzima bwacu tubutunganye, twitabire kubwubaka neza, tumurikiwe n'Imana mu buzima bwacu, koko vy'ukuri tukumva tuti muri ino si twahateretswe nk'umuhezagiro w'ubutungane bw'Imana. Amen.